keke Imana ishimwe Kumshengero bimeze neza cyane wewe waraduhevye ntukiboneka mu bikorwa by'Imana kubera iki wahevye Imana urazi ko umuntu ategereza kwitwarira Imana kuko ari itubesheje Shasi kuvuga ngo sinaje nabuze amayinite yo kugutelefona nanje ingwara za ndembeje nari ngwaye abana bari bagwaye nukuri nabuze uburyo bwo kuza wewe rero warahomvye nk'ubu unye kuwa kane twarize ijambo ry'Imana riryoshe cyane ku munsi wa kane yuko umukristo wese ategerezwa kubaho azi ibintu bishobora kumutabara mu ngorane zose abarimo hariho imfunguruzo zo gutabagwa nk'uwowe naho wohura n'ibibazo ntiworonka ntuzi n'ukuntu wobigenza kugira ngo utabare twarize yuko uhuye n'ikibazo utegerezwa gusenga Imana muri uko gusenga Imana ikagutabara ubwo n'urufunguruzo rumwe ushobora gukoresha mu bintu mu mfunguruzo nyinshi kugira ngo utabagwe uve mu kibazo urimo mu kwizera Imana mu gusenga mu kuririmba ivyo byose ni ibintu bituma wotabagwa mu bibazo byose uburi kuracamo nk'ivyo wewe ntavyo wumvise warahomvye cyane ibyo narahomvye kandi cyane ariko nanje urumva yuko nari ngwajije kandi nanje nkabangwa gusa igikorwa c'Imana ntaco nahevye ahubwo no musi hari amasengesho na repetition ziri kubisanzwe uyu munsi jewe kubisanzwe no munsi hariho igikorane tugomba tujemo sivyo kandi jewe ngomba nje kwitegura kugira ngo nje muri ico gikorane kandi ni navyo narije kukubwira ndaza kuza rero ngomba nkikebanure kugira ngo sincere gurazi ni je ndi no kuri programme reka ndaza kuza ca nitegura nsiga ibintu ari sawa canze sawa Yesu abane nawe yego namwe mujane n'umugisha amina Yego ni sawa. Wakomeye. Yesu ni Yesu. Ngiye gusenga. Yego ngiye gusenga kandi nacerewe. Gusa rero urazi Yesu tubonanye na Yesu. Gusa hari ibintu nashaka kubaza nyine. Kwakwanya amasaha ariko arandege ndiko ndagenda gusenga. Urakora rose. Cyo maze imisi ndakwiyumvira frere. Cyo numva frere wanjye mu mutima wawe. Kandi kimwe ubinkundiye kwera. Ikintu tutarenze kuvuga mu jambo hirya no hino kwamba nandiko ndagucera ukuri vraiment ndagukunda frere. Okay numvise icyo ushatse kuvuga no gutakiduye neza nkubaze urakije cyo vraiment nkakubera singikijwe gusa kimwe gose ntadini na rimwe vraiment ngo ndahagazemo nguriye ariko navyumvise kuko nakubwiye ko ncerewe umuco no mwijima ntibibana je ndakijijwe nzokundana n'abakijijwe n'amasaha ariko arandega bayi shango mukobwa frere nakina ngaye ndamugirira ndatsinze ndaguhamagaye ngahasi chifisi diri kandi yo diri siyo gukina biti yawe ni y'amaraso kandi uwo mukozi yambaye diri yarava amafaranga makeya angahereyo ari y'amaraso yarava amafaranga makeya ambwira ati ayandi za kuyaguha uko idiri yanje uhejeje kuyikora iyo diri rero ni nyabaki idiriza rero iyo diri ndayikwereka iyo diri niyo gutinga umusistara rumva twebwe icyo dukora ni kumumushikiriza gusa ahantu ari urabyumva kuvuga twavuganye desambiri urabyumva none gasha tuyikore turi babiri tumujya iryo raki nanjye ngirina swe ariko kimwe gusa iyo diri nitwoyikurana turi babiri gusa kubera ntibiyemera none iyo diri irakaze cyane ndafise undi mutipe umwe norondera kugira iyo diri yakigende neza wizeye jevye jewe nizeye sawa ukaba umwizeye umufise ubundi
wizeye uzi atoharisha ibintu uzi kumuzana idiri ni diziwitere twatwita diziwitere top idiri twatwita mvuye gusenga ndiko ndataha muhira kandi burije. Ni sawa pasiteri yarabukeneye hajya Ari he? ari hagiye majya Pasiteri? wari ugiye kuraba none Tugende munyereke. We ni uri ngaha ko mperuka duhurira mu ibarabara none nisanze ndi ngaha nawe uri ngaha none nibiki bimeze gute? ibyo nakubwiye wari wibaze ndiko ndafyina siko ubura ndiko ndakoresha ingufu zagwanje ndakubwira kugira nkoresha imbaraga gahazo yatwarira hariya ndinda gusemba wazi yuko bitazokura Yesu nukutabara kumbe mana ndakubonye no muri kazoza naho nzoba umumama nzokubwira abana banje